Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi tuza kubayagira ku bijanye n'inama yabereye ishure ryisumbuye Skepers riri muri zone Nyakabiga komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura kwigenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka wa 2022 aho ubugenduzi bukuru bw'igipolisi c'u Burundi bubicishije ku gisata cabwo kijejwe kugwanya ibiyayuramutwe polisi antidrogue mu kinyamazuru bwaratunganije inyigisho muri aya mezi 3 kugwaruka ruri mu buruhuko hamwe n'abajeje intwaro uhereye ku rwego rwa komine gushika no kubatwara amakaritiye mu gisagara ca Bujumbura. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe mu ntumbero yo guhimiriza ugwaruka kutanywa ibiyayuramutwe kuko vyonona ugwaruka rwo Burundi bw'ejo. Mwomenya yuko izo nyigisho zizoba mu makomine yose uko ari 3 agize igisagara ca Bujumbura. Zikaba zatanguriye muri komine Ntahangwa, zikaba zabandanirije muri komine Mukaza. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi rero tukaba tuja gukurikirana ingene iyo nama yagenze muri komine Mukaza. Colonel de Police Ntakarutimana Polycarpe arongoye igisata c'igipolisi kijeje kugwanya ibiyayuramutwe polisi antidrogue mu rurimi rw'igifaransa aratubwira intumbero y'izo nyigisho. Ni mu ntumbero ubuyobozi bukuru bw'igipolisi bwihaye bwo kugwanya ibiyayuramutwe hano mu gisagara ca Bujumbura. Nurukurikirane rero tuko turabandanya twahereye muri komine Ntahangwa turabonana no gwaruka kugira ngo tubahimirize tunabigishe tubereke ivyo biyayuramutwe n'ingaruka mbi zavyo. No musi rero uri hejuru naho twashitse muri komine Mukaza ubutumwa ni bwabo ni nyene nubwo guhimiriza ugwaruka ruri mu buruhuko n'abajeje intaro bose kugira bumve amabi ingaruka mbi z'ivyo biyayuramutwe abo gwaruka rufata. Muti mbega none nizihe ngaruka mbi zishikira abo bihereza ivyo biyayuramutwe? Ingaruka mbi ziva ku biyayuramutwe ni nyinshi. Hari iziza ku mubiri w'umuntu nyene kubifata, hakaba n'ingaruka mu miryango. Nko ku mubiri abifata umuntu afata ibiyayuramutwe canke ibiyobyabwenge agira ibibazo byinshi, usanga ari umuntu w'umwanda, nta suku agira, usanga ari umuntu anuka mu kanwa. Iyo rero bagiye bafata bya biyayuramutwe bimwe bayiteza mu nshinge bakaza barahana umwe wundi, muri izo shinge niho baza bandurira ya migira ya sida, ugasanga baragwaye n'ibituntu. Aho naca ivyo ni ibintu kwamwe bajya biteza inshinge. Ku mungaruka mu ngo naho nyene ni kibazo cyane kuko umwana yamaze kunywa ibyo biyayuramutwe ntaco yibanga kuko arondera amahera uburyo bwose kugira ngo aze kugura bya biyayuramutwe. Ahuye n'ikintu cyo muhira cyose aragurisha, impuzu aragurisha, urumva ko ni ingaruka mbi cyane. Usanga umuryango ufise umwana nk'ibiyayuramutwe usanga uri kurabogoza kuko ntaco bamubikana, ntaco bamutorana. Ugwaruka gwaje uno munsi twaganiriye bamwe babitahuye no guhozako kuko izo nyigisho ntibari bazimenyereye, umva zaratanguye so kuvuga ngo turahejeje mu byo tujejwe bya buri munsi birimo byo kwigisha ingaruka mbi z'ivyo biyayuramutwe. Si bose babitahuye mugabo ni intango iragoye, ariko twabonye ko hariho abantu babyishimiye kuba bari kubarigishwa ivyo bintu ingaruka mbi z'ivyo biyayuramutwe. Ati kugwanya ibiyayuramutwe n'urugamba rutoroshe nkuko tubana tubishikirizwa n'uwarongoye igipolisi kijejwe kugwanya ibiyayuramutwe. Ibi bintu byo gufata ibiyayuramutwe nagomba ndakwereka ko ari urugamba rukomeye cyane gose. Abantu benshi bazi ko bumvise urugamba yuko ari urw'amasoro canke ibindi, ariko no kugwanya ibiyayuramutwe n'urugamba rukomeye. Tuteze twese gupfa hasi, abavyeyi, abajeje intwaro, igipolisi, abajeje amashengero namwe bw'abamenyesha makuru kugira ngo dufatane mu nda kugira urunani kutwanye ivyo biyayuramutwe. Turi hamwe twese kandi byose birashoboka. Mu kazi ka misi yose mu byo tujejwe ivyo twama twakoze, turagerageza kurondera amakuru y'ababidandaza y'ababinwa. Tumaze kuyaronka turagira de patrouille, turaca hose kugira ngo uri karabidandaza tumufate.
iyo turonse inkuru nziza neza na neza turakora umusako kugira ngo ivyo biyayuramutwe bifatwe hama no abidandaza canke abinwa kugira ngo cyo tumushengeza imbere y'ubutungane. Ibyo nakazi ka misi yose twama turiko turakora. Muri iyo nama hambavu y'inyigisho zitandukanye zariko zirahabwa ugwaruka, umwe mu bahoze bihereza ivyo biyayuramutwe akaba yararonse akanya ko gushingira intahe ugwaruka rwariko rurakurikirana izo nyigisho. No kuvuga rero jewe nagize abagenzi babi, abo bagenzi babi barankwega kweze twinjira mu kwihereza ibiyayuramutwe. No kuvuga maze kwihereza ibiyayuramutwe kubiheba biragoye cyane, kandi kubera kubiheba bigoye uca usanga umenga ufise itegeko ryo kurondera uburyo iminsi yose bugufasha kubironka. Aho rero uraca mu nzira no mu byatsi, uracisha ku neza no ku nabi, urashobora gukoresha uburyo bwiza canke bubi, urashobora gusaba uciye mu kubesha kubera nta muntu no kubwiza ukuri yuko uburyo ushaka ko aguha ko ari ubwo kugura ibiyayuramutwe. Ni ukuvuga urabesha, umaze kubesha naho uri kurakora icyaha. Impande y'ibyo ushobora no kwiba, umaze kwiba naho murumva igice gikurikira ushobora kuronka ibihano bitandukanye. Mureko murabyumva mwawe, ibi turiko turabivuga kugira ngo ejo na hirya y'ejo muzobe ugwaruka rwiza, ugwaruka rugomba kuronka kazoza keza, kugira ngo canke niwataha muhiri wanyu hajya mu mihani wanyu ukabuza umugenzi wawe canke umubanyi yihereza ibiyayuramutwe, umubwire yuko atari byiza, kubera bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwiwe, bishobora kugira ingaruka mbi ku muryango aturukamwo biciye mu konona ibintu byo mu muryango, bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu camwibarutse, kuko iyo umuntu bavuze ngo urya n'umurundi ari nko mu Bufaransa turya n'umurundi yanywa ibiyayuramutwe ariko aronona aba ariko aratukisha igihugu camwibarutse. Murabyumva neza kamwabo. Akaba nawe nyene yaramenyesheje ingaruka mbi zifatiye ku kwihereza ivyo biyayuramutwe. Umwigisha niyakubaza ushobore kumwishura, uronka amanota, ejo utere imbere, witeze imbere, uteze imbere n'igihugu cyakwibarutse. Sibyo none kamwabo. Iyo ni ingorane ya mbere. Mwayumvise ingorane ya mbere, ntushobora gufata ku mutwe, uribagira cyane mu yandi majambo. Hanyuma ikigira kabiri ndanyaraguriza kubera kugira dukoresha umwanya neza. Ikigira kabiri ni ukuvuga ko ntaronse ico naba ngomba gufata imbere yuko niga, byarambuza amahoro. Mu kumbuza amahoro ntashobora kugenda mu ishure nkagenda umenga navuze umenga ndigikoko, ku buryo umuntu wese ninjiye aca yibwiriza ko hari ikintu kitameze neza. Bisigura ngo ishusho y'ubumuntu nategerezwa kuba mfise naba nayitakaje. None mwumva ivyo bintu biba biryoshe, ivyo bintu biba biryoshe akagwaruka, ivyo bintu ntabwo biba biryoshe na gato. Urumva yuko biratesha akaranga k'umuntu afise ubuntu kandi yiyubashe. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu, umuntu yihereza ibiyayuramutwe aratakaza umwanya cyane. Umwanya wa mbere awutakaza aja kurondera uburyo bwo kubigura, umwanya wa kabiri akawutakaza ariko aragenda kubigura, umwanya wa gatatu akawutakaza agiye kwicara ahabifatira, umwanya wa kane akawutakaza yabifashe neza aca yicara akagomba kwisinzirira, ntashake ico ahereza intoki, ibisigaye bimubaza kubera wewe bababwiye yuko ngaho imbere bababwiye yuko bifise ingaruka mbi ku bwonko. Ubwonko nayo niyo moteri iduha kwiyumvira ibyo twokora n'umwanya twobikoreramwo. Ni ukuvuga mu gihe uyishitse mw'ikonje uyihagaritse, wewe wese ntusubira kwiyumvira ico wokora. Ni ukuvuga uca wicara ukicara urwo ruhande rumwe, ntusubire kwiyumvira ko ukeneye iterambere, ntusubire kwiyumvira ko
wagiye ku ishuri ukeneye kwiga ntusubire kwiyumvira ko ejo na hirya y'ejo mwigisha azokubaza kandi ukeneye amanota ntusubire kwiyumvira ko uri intambamyi kuri wewe nyene no kubagukikuje bose naho ubaye ndetse no ku gihugu. Dr Irakoze Pacifique akora mu ishyirahamwe ryitaho kurwanya ingaruka mbi ziturutse ku gukoresha ibiyayuramutwe aratubwira ingene bitaho kurwanya ibiyayuramutwe. Mu ishyirahamwe iwacu turafise abo dukorana n'andi mashyirahamwe usanga arimwo ahurikiyemo mbere basanzwe bafata ibiyayuramutwe. Rero abo baba babazi aho babasanga babazi aho bari nibo bagerageza bakaja barabazana ku cicaro cy'iryo shyirahamwe dukorera, hama abaganga bacu abaganga bitanga bagaheza bakabafasha bakabavura. Hari abo na cyane ko ibi byo gukoresha ibiyayuramutwe biexpose ku ngaruka mbi na cyane indwara ziciye ku mwanda, maladi usanga ku rukoba canke nk'iyo bajya bakoresha bitera inshinge urasanga bashobora kwandura indwara zitandukanye. Hari indwara z'amahepatite cyane n'ikiza c'umugera wa sida kigisibije ngaha mu gihugu. Rero abo bantu twe muri association turagerageza, turafise ibikoresho tugashobora gupima tukabona ko umuntu afise izo ndwara zimwe muri izo ndwara tudapima byose. Rero barashobora gupima akabona umuntu arafise umugera wa sida, umuntu arafise izo ndwara za hepatite. Hama rero iyo umuntu basanze arwaye turaheza tukabarungika ku mashyirahamwe asanzwe cyangwa amavuriro asanzwe afite ubwo bushobozi bwo gufasha abo bantu basanzwe bagendana izo ndwara cyane nk'abagendana indwara ya sida. Turaheza rero amashyirahamwe dusanzwe dufitanye ubucuti bwo gukorana tukabarungikayo bagaheza bakabaha imiti, hama bakabagirira n'ibipimo bifasha kubakurikirana mu gihe baba bafite izo ndwara. Akaba kandi yarateye akami igipolisi ngo ntigishire imbere guhana ngo ahubwo nyabuna ngo babanze bashikirize abaganga kugira bavugwe. Igipolisi turakorana cyane kandi tuboneye n'akanya ko gishimira iyo rimwe turabahamagara bakadufasha iyo dufise ibikorwa bimwe byo kwigisha abo bantu. Hama igipolisi kandi turanagisaba kugira ngo abo bantu mwumva ko basinzikara bakagwara, rero igikorwa cokora si kubahana gusa ahubwo bobafasha no gushika kwa muganga kugira ngo bakurikiranwe. Ufise mwumva umuntu yakoresheje iyo yero mutwe yitera kahandura umugera wa sida, mva nabo bamushira mu gasho ntaheza ngo akire iyo ndwara yari afise. Rero iruhande yuko igipolisi gikora igikorwa gisanzwe gikora, ahubwo umuntu afasha no kugira ngo abo bantu babona ko bamaze gusinzikara babone n'abaganga babafashe bashobore gutezurirwa mu ngorane baba bafise zivugwa kwa muganga. Nicyo niko navuga, icya mbere urumva hari amategeko y'igihugu bategereza kubahiriza, mugabo umuntu basanze yarasinzikaye igipolisi kibona ko umuntu asinzikaye akeneye ubufasha bwo kwa muganga bamufasha bakamushikana kwa muganga. Hama abo bantu nk'uko twabonye ari amatraitement de substitution, intwaro igipolisi n'abandi bantu n'amashyirahamwe asanzwe bikoramwo bogira urunani bagasigurira abashinzwe iby'amategeko kugira ngo boroshe iyo miti ishobora gukoreshwa. Yego birashobora ko babafasha muganga mu gihugu uya ibintu bigeze, hari imiti basanzwe bakoresha mu bindi bihugu ibyo bita amatraitement de substitution. Ngaha mu Burundi turagira igihe igihugu nta mategeko y'igihugu ntaremera yuko abantu iyo miti ikoreshwa. Mu gihe rero niho kajyo mbere twofatira ngaha nyine c'est une occasion yo kubivuga kugira ngo abashinzwe iby'intwaro amategeko borohereze iyo n'imiti isanzwe ikoreshwa n'ahandi igafasha abo bantu. Rero uyu muntu yaza yarasinzikaye abakeneye umuti umufasha nasubirira mbere icyo kero umutwe ariko arafata muri uwo mwanya ariko aragerageza guheba. Mu gihe yataronse umuti iyo traitement de substitution biragorana kugira ngo ahere kukumva uno musatanyoye twabonye yuko biramugaza iyo umuntu atabironse ugasanga ntacyo ashobora gukora. Rero bisaba yuko muri icyo gihe ariko agerageza guheba yoronka umuti usubira mu kibanza cyo kero umutwe ariko arafata. Rero mu gihe amategeko yokoroshwa hama abantu bakagira igihe yifuje guheba aronka uwo muti byoheze bikabatezurira. Mugabo murumva yuko n'urugamba rwa misi yose tugenda ducana hariya dusigura twibaza ko ico gihe tuzotiba tukabishikako dufatikanije abashinzwe intwari y'igipolisi
nabo kwa muganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa Ntayegayezwa wa komine Mukaza aratubwira ico yakuye muri izo nyigisho. Uno munsi abajejwe kugwanya ibiyayuramutwe n'ibiyovyabwenge baraduteye akamo batubwira ko bakeneye ugwaruka kugira babasigurire ubwa mbere uko ibiyayuramutwe bimeze, hanyuma bababwire ingaruka mbi, hanyuma babereke n'ukuntu bobigwanya. Ahanini bababwiye uko ibinyanyuramutwe bimeze, hanyuma barababwira ubwoko bwabyo, hanyuma barababwira ingaruka mbi, hanyuma barerekana n'ukuntu twobigwanya. Abavyihereje bavuze ingaruka nyinshi, bavuze ko hajamwo kwibagira, harajamwo ugukora ibidakoreka, harajamwo gusesagura itunga ry'umuryango, harajamwo n'ibindi byinshi nko gufata abana ku nguvu, ibintu byinshi cyane biterwa n'uko abantu baba banyoye ibyo biyayuramutwe. Babivuze, twumvise ko babishira mu bihanwa n'amategeko, mugabo batubwiye ko abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano boraba ukuntu n'ivyo babibuza, nk'uko hariho izindi nzoga zinyobwa kandi zitari mu mategeko, kandi usanga atategeko ribihana, ugasanga mugabo ko zonona ubuzima bw'abenegihugu navyo no kubigwanya. Ego abo bakora inzoga zirengeje urupimo, aboye nuko leta cyane cyane abajeje intwaro aho babibonye bobigwanya cyane, bagafashanya muri ya nyabune kugira no kuvuga abajeje umutekano, abajejwe intwaro, abajeje ubutungane, bakabigwanya bashize hamwe kugira abenegihugu ntibabandanye bononekara mu magara yabo. Tukaba kandi twaraganiriye n'ugwaruka rwari ruhejeje gukurikirana izo nyigisho, aho rwatumenyesheje ko rushima izo nyigisho rwari ruhejeje kuronswa, eka mbere rukaba rwarateye n'akamo urundi rwaruka ntiruhurumbire ivyo biyayuramutwe n'ibiyovyabwenge. Izo nyigisho zerekeye ibintu vya antidrogue, donc kurwanya ibiyayuramutwe n'ibiyovyabwenge mu gihugu cyacu c'u Burundi. Nk'ugwaruka twazakiriye neza. Deja ku giti canje hari ibintu byinshi nahamenyeye. Ego ibiyayuramutwe dusanzwe tubizi, mugabo ntitwari tuzi uko ingene bikorwa, ingene biteye. Rero bivanye n'inyigisho twaronse, nashoboye kumenya kuzitandukanya, kumenya ingene bikorwa n'ibyo bikozwemo. Tugiye kubaha amakonseye bavyirinde, zanse naho tuzokwegera inzego nkuru nk'uko zabivuze, zanaduhaye na numero. N'abantu nyene b'abavoyu, abadelenka ataco bifasha, unamubonye ngira unasesema. Aho bigeze kwanza turashimiye inzego nkuru ukuntu rusanzwe rukora, kuko nubwo babifata barihisha, babifata mu mpisho, donc baba bafise ico batinya. Ico tugiye kubafasha rero nuko ico twosaba nuko inzego nkuru zibandanya zikora ingene rusanzwe rukora, kugira ngo ubwo rwaruka rubihebe, hama ruheze rugire kazoza igihugu n'abavyeyi. Ako nakuye ni kanini cyane. Ego uyu munsi twahamagawe kugira ngo tube kumwe n'ugwaruka ruto n'ugwaruka rukuze, kugira ngo twukane inyigisho zijanye n'ivyo kurwanya ibiyayuramutwe. Ku bwanje rero inyigisho nahakuye akunguko ni kanini gose, kuko namaze kumva ingaruka mbi zumaze gufata canke amaze kwigarurirwa n'ibiyayuramutwe canke ibiyovyabwenge. Narige ko dusanzwe tubabona rimwe na rimwe ababifata, tukabona ingene bamerewe haba ku mubiri, haba no mu nyifato zabo, turabona ko abantu bamerewe nabi. Ku nyigisho rero duhejeje kuronka, biduhaye icigwa kinini cyane gisumbirije, kuko twaneretswe ubwoko butandukanye bw'ivyo biyayuramutwe canke ibiyovyabwenge.
ari naco gituma nahakuye akunguko kanini cyane kuko nongereje ubwenge kubwo nari nsanzwe mbona mu kibano. Yego tubanza gukengurukira abigoye barutegura izo nyigisho kugwaruka, hama ico twakuye ni inyigisho nyene zari zije bihatiwe kugwaruka nyene, twashoboye kuhamenyera vyinshi ku bijanye n'ibiyayuramutwe habe n'ibiyovyabwenge, ubwoko bwavyo, ingaruka mbi zavyo n'ivyo biza bikozemo. Eka nuko gwaruka twayaze rukaba rwaratumenyesheje ingaruka mbi zifatiye ku kwihereza ivyo biyayuramutwe. Yego, ingaruka mbi ni nyinshi cyane. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane kuko ubwa mbere na mbere dufatiye ku miryango abana bavukamwo canke ababa bafashe ibiyayuramutwe, nuko ubwa mbere umuryango ugira ikibazo cy'uko abana babura ingene bagirirwa encadrement, abana baragerera, abana baraja mu ngeso mbi zijanye n'ivy'ubusuma, abana barifata uko bitabereye mu bisanzwe muri rusangi. Hanyuma no mu kibano kandi bamaze kubifata baraja mu ngeso z'ubusuma, ugasanga ababanyi ntibabaniwe neza n'abo bantu basanzwe bafata ibiyayuramutwe. Hanyuma kandi zingaruka mbi ibintu bijanye n'ingwara, barashobora kwandura ingwara bivuye kuntu ivyo biyayuramutwe babifata, kuko harimwo ababifata bikaza konona ubwenge, hari n'ababifata bikonona umubiri, hakaba n'ababifata bikazana izindi ngwara bandukirwa bivanye nuko bahanahanye ivyo biyayuramutwe hagati yabo biciye nko mu nshinge canke ibindi. Ico nosaba ubwa mbere, ico nosaba intwaro yuko yokora ibishoboka vyose nkuko isanzwe bikora kugira ngo bagerageze kugira inyigisho zitandukanye abana ugwaruka kugira ngo babimenye, kuko burya ngo wisha ubwari nyoko ntiwarama canke ngo kirazira guca umugani umwana asinziriye. Iyo rero utabimenyesheje umwana azobijamwo atabizi, ariko mu gihe umwana vyigishijwe akabimenya arashobora kuvyikingira afatiye ku ngaruka mbi yumvise, akaca afatira no kuvyabona mu kibano. Hanyuma kugwaruka naho no hanurugwaruka ko nago nyene goraba ingene abavyinjiyemwo byabafashe nabi, abavyinjiyemwo bagira ingaruka mbi nyinshi cyane. Hamugwaruka rukishiramwo ko ivyo bintu koko ari biyayuramutwe bishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo no mu bwenge no mu kibano, gutyo hanyuma ugwaruka rukagira inguvu nago nyene, kuko iyo uri kurigisha umuntu nawe ntiyumvemo ko ari kariga ibintu bifise akamaro bimugira ingaruka mbi, kandi ariko iyo ari karigishwa kumva ko itari kariga bifise akamaro bimugira ikimazi ciza cyane. Hajewe hose abe n'ugwaruka turi mu nyigisho neza ugwaruka hamwe kati wacu muri kino gihe c'uburuhuko, tugiye kubandanya dufashijwe n'abajejwe intwaro guhimiriza ubundi gwaruka kwirinda gufata ivyo biyayuramutwe. Aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze.